mwese amahoro akanyamuneza aribyo baranga. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku mateka ibigwi n'ibirindiro bya Marcus Rashford. Amazina yose ni Marcus Rashford. Yavutse ku itariki ya 30 ukwezi kwa 10 1997. Yavukiye mu gace kitwa Winton-Shaw mu mujyi wa Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza. Avuka ku babyeyi b'Abongereza, se ni Robert Rashford, nyina ni Melanie Rashford. Yambara nimero 19 ni rutahizamu mu ikipe nkuru ya Manchester United no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Three Lions. Afite uburebure bungana na metero na santimetero 80 n'ibiro 70. Yatangiye gukina umupira w'amaguru afite imyaka 6 muri 2003. Icyo gihe yabaga mu ikipe y'abana ya Freshmost Rangers. Aha yahabaye imyaka 2 kugeza muri 2005. Guhera muri 2005 yagiye mu ikipe y'abato ya Manchester United. Aha naho yahamaze imyaka 10 kuko yagiye mu ikipe y'abakuru ya Manchester United muri 2015. Kuva muri 2015 kugeza ubu akina mu ikipe ya Manchester United n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Imibare na statistique bitubwira iki ya Marcus Rashford? Mu ikipe nkuru ya Manchester United amaze kugaragara mu mikino 69, atsinda ibitego 15. Aha ni muri shampiyona y'Ubwongereza, English Premier League. Irushanwa ry'igihugu FA Cup yagaragaye mu mikino 9, atsinda ibitego 5. Mu ikipe y'abatarengeje imyaka 20 yagaragaye mu mikino 7, atsinda ibitego 3. Mu mikino yo ku mugabane w'Uburayi yagaragaye mu mikino 21, atsinda ibitego 7. Uyu amaze gutsindira ikipe ya Manchester United ibitego 31 mu mikino 110. Mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza amaze gutsinda ibitego 2 mu mikino 15. Uduhigo twa Marcus Rashford: niwe mukinnyi nyuma ya Paul Scholes watsinze igitego mu mpigane cyangwa se derby ya mbere. Niwe mukinnyi watsinze igitego muri derby y'i Manchester akiri muto ku myaka 18 n'iminsi 140. Uyu kandi muri buri rushanwa yagiye akina yatsinze igitego ku mukino we wa mbere: UEFA Champions League, Europa League, English Premier League, FA Cup ndetse na League Cup. Uyu kandi azwiho kwibasira amakipe yitwa ko akomeye: Arsenal, Liverpool, Manchester City, yewe n'ayandi araje mubone. Ibyo abatoza bamuvuzeho: Jose Mourinho we yagize ati, sinshidikanya ku bushobozi bwa Marcus Rashford kandi ati, turashimira abatoza b'ikipe nto kubyo kandi bakomereza. Nick Butt, umutoza w'abatarengeje imyaka 20, yagize ati, Marcus Rashford ni umukinnyi umuntu wese yakwifuza kugira kuko ni umuhanga, ni umunyamwete. Witwa Gareth Southgate, umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, yagize ati, ubushobozi bwa Marcus Rashford burigaragaza, azadutahira izamu asimbure Harry Kane wavunitse. Burya umwanzi w'ibyiza ni amasaha. Reka ducumbikira aha naho ubutaha. Mwari kumwe na Ernest Dusaba y'Imana, wiga kuri Christian University of Rwanda, n'ishami ry'itangazamakuru. Mugire amahoro. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe ubu nta gahunda z'amakuru uko ubyifuza igihe ushaka. Ikindi kandi ni ugutera ibitekerezo by'ibyo tubakorera kuko ni ibyo dukorera ni ibyo bagusa.